Ndabaramukije mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu muri Dende ya Isange TV, chaîne bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahaye mwaramutse abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Reka nkengurukire mwese mudukurikira muri imicungararo itandukanye igize igihugu cyacu Burundi, abadukurikira bari mu mazona atandukanye ducimbiri dutandukanye n'imitumba itandukanye, mwese ndabahaye ikaze makuru yacu yo muri iki gitondo, amakuru yo kuri uyu munsi w'Imana igenekerezo rya 26 gitugutu uyu mwaka wa 2025, akaba rero amakuru naca cyane haraza agushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Nyuma yuko hamaze iminsi humvikana icuka kitari ciza na cyane ku makuru avugwa ku wahoza mushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni, aho amaze igihe kinini arwariye mu bitaro byo ngaha Igitega. Amaze murabizi neza ko yajanwe mu bitaro byo ngaha Igitega kwigenekerezo ry'icenda gitugutu uyu mwaka, aho yarakuwe mu ihorero rikuru rya Gitega, aho rero yaramaze igihe aharwariye. Ubwo abaganga batandukanye boherezwaga kujya mu ibohero rikuru rya Gitega gupima ubuzima bwa Alain Guillaume Bunyoni kugira ngo barabe uko yoba ameze. Basanze Alain Guillaume Bunyoni rero ubwo abaganga bahashikaga basanze afise ibibazo bitandukanye, hari kuba yarafise ikibazo cyo mu mutwe, kutavuga ndetse no kutabona no kudafata imfungurwa, akiyongera ko ndetse ko yoba ngo yari yarabaye nk'umusazi. Alain Guillaume Bunyoni yaciye arongikwa mu bitaro byo ngaha Igitega. Uyoboza n'umushikiranganje rero wa mbere wa leta y'u Burundi akimara kugira mu bitaro byo ngaha Igitega, yatanguye gukurikiranwa n'abaganga batandukanye, ariko bakavuga ko yoba arwaye indwara y'igisukari. Alain Guillaume Bunyoni yapfunzwe mu mwaka wa 2023 yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu, gushaka kugandagura umukuru w'igihugu ndetse no gukoresha amatungo ya leta mu nyungu ziwe bwite. Yaratunze amatungo atandukanye adasiguritse. Alain Guillaume Bunyoni yagirizwaga ibintu byinshi bitandukanye, hama rero aca acirirwa umunyororo wo gupfungwa ubuzima bwiwe bwose. Kuva Alain Guillaume Bunyoni yagashikanwa mu ibohero rya Gitega, ubuzima bwiwe bwatanguye kumera nabi cyane, ari nabwo vyaje gutumisha ubundi arungikwa mu bitaro byo ngaha mu karere ka Gitega kugira ngo bandanye avugwa. Alain Guillaume Bunyoni rero amakuru duhabwa n'amasoko yacu biravuga ko yoba yarahabwe isumu, ariko abandi bakavuga ko yoba agwaye indwara y'igisukari. Kuri ubu ngubu rero wahoze ari umutamukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza, ari we Denise Nkurunziza, yihaye inkumbi yagirije umutamukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ari Wandeline Ndayishimiye, ko ari we yoba yarahaye isumu Alain Guillaume Bunyoni, ndetse akavuga ko urupfu rwiwe rwoba rwaragizwemo uruhara ntangere n'uyu mutamukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye. Na kuri wa gatandatu niho urumuri rw'amahoro rwasoze urugendo rwarwo ku nshuro ya 19. Ibirori byo gusozera urwo rugendo byabereye ku kibuga Agasaka ka Inarunyonga ku murwa mukuru wa komine Ngozi mu ntara ya Butanyerera. Naho indongo ngo ingo zidatekanye komine ndetse n'igihugu ngo ntigitekana kandi n'iterambere riba umugani. Naho aritemukati habwa arabandanya guhana ba procureur, uwamuhanawe ari we Jean-Marie Ndihokubwayo yakuwe. Naho imashini nyabwonko 30, ibitanda bigeretse bita 50 hamwe ndetse n'imatera 100 nivyo ishuri lise Kayanza ryipfuza kugira ngo abanyeshuri bige bameze neza. Aya makuru yase nandi ni mukanya kuri yo Gidonido mufyonde suivre partage ndetse na sabone kugira ngo tubandanye kubana amakuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza. Mu makuru yacu kuri yo Gidonido reka tuyatanguriye ku makuru avuga ko kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 2025 gitugutu uyu mwaka ariho urumuri rw'amahoro rwasozera urugendo rwarwo ku nshuro ya 19. Ibirori byo gusozera urwo rugendo byabereye ku kibuga Agasaka
Agasaka ka Nyirarunyonga ku mugwa mukuru wa komine Ngozi mu ntara ya Butanyerera bihagarikiwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, bikaba kandi byatangujwe n'urugendo rwagizwe n'indongozi zitandukanye z'igihugu hamwe ndetse n'intwararumuri kuva ku bitaro bikuru vya Ngozi bagana ikibuga co ku Gasaka ka Nyirarunyonga. Umukuru w'igihugu, umukuru w'ishirahamwe ry'intwararumuri Epipode Baranyikwa yamenyesheje ko muri urwo rugendo hakozwe ibikorwa bitari bike bigizwe no gusiga isima mu masomero, mu nyubakwa z'amavuriro ndetse no mu bigo vyo gusoma no gukomeza imico n'akaranga ndetse n'izindi nyubakwa. Bongera kandi baragendera amarerero y'ipfuvyi, ibitaro hamwe ndetse n'amahinguriro atandukanye. Avuga kandi ko aho baciye hose vyagaragaya ko abenegihugu bamaze gutahura akamaro k'urumuri rw'amahoro kandi barukunda. Naho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye we akaba yamenyesheje ko urwo rumuri ari ikimenyetso kitabesha cerekana ko abarundi bamaze gushika mu muco kandi batazosubira iyo bavuye muri kahise kabi, ndetse ngo rukanamurikira indongozi mu gufasha abenegihugu kuja ku bikorwa vy'iterambere. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi kandi Evariste Ndayishimiye akaba asaba umurundi wese kwiyumvira kongereza ubuhinga bw'ivyo asanzwe akora kugira ngo igihugu gishikire iterambere. Akaba kandi yashimiye intwararumuri kuri urwo rugendo bagize aho baciye mu makomine yose agize igihugu cy'u Burundi uko ari 22. Akaba kandi yabagabiye inka zitanu hamwe ndetse n'ibahasha imiliyoni 50 azokoreshwa mu kubaka uruhongore rwazo. Naho ingo ngo zidatekanye, komine n'igihugu ngo ntibitekana kandi n'iterambere riba umugani. Abarongoye amazone 13 agize komine Rumonge bahamagarirwa guharanira agateka k'abakenyezi mu gufata ndetse no gufunga abagabo bahohotera abakenyezi babo mu ngo. Ni ubutumwa bwo kugabisha abagabo bakubita abagore babo bwatanzwe na Musanteri Minani Auguste kuri uyu wa 24 Gitugutu uyu mwaka. Yabishikirije mu ngendo yagize mu mazone ya Mariza ndetse na Burambi mu ntumbero yo kumviriza abenegihugu kugira ngo anamenye intambamyi zibabuza gukora bagatekanye kandi ngo bakiteza imbere. Bimwe mu bibazo abenegihugu bo muri zone Mariza batuye Musanteri, icambere ni indyane zo mu ngo, imigende y'amazi yasenyeri ndetse na Ndego ifise amatiyo ashaje, ibituma ndetse abenegihugu babura amazi. Ica gatatu kuba atamutumba numwe ufise umuyagankuba. Ica kane kwihagira amatongo ya leta. Ica gatanu hamwe n'ububi bw'ibarabara rihuza zone Mariza ndetse na Minago. Intambamyi zibarabara Musanteri akaba yaraziboneye neza kuko mu modoka 3 zaduze muri Mariza, 2 akaba arizo zashoboye gushikayo, iyindi vyankira mu nzira, na 2 zashitseyo abantu bazivuyemwo incuro zirenga 2 kugira ngo bazishayure. Muri zone Burambi kandi abenegihugu bashikirije ko ikibazo biba hanze ari icambere abihagira amatongo ya leta, bigatuma imigambi y'inyungu rusange ibura aho irangurirwa. Ica kabiri indyane mu ngo. Ica gatatu ibigwati vyo mu marembo ndetse na rwaniro vyamaze kuzura, bagasaba ko vyo kwagurwa. Yishura kuri ivyo bibazo, Minani Auguste Musanteri wa komine Rumonge yamenyesheje abenegihugu yemereye abenegihugu bo muri Mariza ibikoresho, amasuka, amasipiri ndetse ibipawa
kugira ngo babandanye babungabunga ibarabara, amatiyo n'ibindi bikoresho byo gusanura imigende y'amazi hamwe ndetse n'umuyagankuba uva ku mishwarara y'izuba ku biro vya zone mukiri zone mu kurindira umuhamo wa Regideso. Naho muri zone Burambi musanteri yarabemereye kurungika abahinga baraba uko ibigwati vyo kwagurwa bikanatezwa imbere hamwe ndetse no gushinga imbibe vuba bwomba gango ngo mu matongo ya leta kugira ngo akengirwe. Naho zone Burambi igizwe n'imitumba 5 ariyo Gitaramuka, Gahinda, Busaga, Bisaka ndetse na Rwaniro, mu gihe zone Mariza igizwe n'imitumba 4 ariyo Buhinyuza, Rumonyi, Rutwenzi ndetse na Buyenzi. Ayo mazone yompi namwe mu mazone arimwo amatongo menshi ya leta kuko abenegihugu bameza ko ari nkaho atamutumba numwe muri ayo mazone utagira itongo rya leta amatongo ya leta yorangurirwamo imigambi iterambere rusange. Naho umushikiranganje w'ubutungane Aritemo Katihabwa harabandanya guhana ba procureur ubu uwamuhwa ariwe Jean-Marie Ndekubwayo yakuwe mu ngingo inimero 550/507 iyo kwa 2022 gitugutu y'umwaka. Umushikiranganje w'ubutungane Aritemo Katihabwa yahagaritse mu mabanga procureur wa Republika muri Muha Jean-Marie Ndekubwayo. Aritemo Katihabwa amwagiriza kurenganya abantu mu gufata ingingo zidahuye n'amategeko kandi adahanuje abamutwara. Akarorero Aritemo Katihabwa atanga ni ingene hari umurundi afise ubwene gihugu bwa Amerika yabeshegwe ko aharitse aca ashinyishwa ko ahavye ivyiwe byose amatungo yiwe yose mu Burundi, ategekwa gusubira muri Amerika ubutarariye mbere ngo agategekwa ko atazigera asubira kugaruka mu Burundi. Ivyo byose yabishinye mw'iterabwoba rya procureur Jean-Marie Ndekubwayo yamubwira ko adasinye aca yinjira ibohero rikuru rya Mpimba. Uyu mushikiranganzi azananye ubutwari ese yoguma gutya. Naho imashini nyabwonko 30, ibitanda bigeretse 50 hamwe ndetse n'imatera 100 nivyo ishure lise Kayanza gipfuza kugira ngo abanyeshuri bige neza. Iryo shure rikuru rya Kayanza rifise abanyeshuri barenga gatoya 1000 nkuko bimenyeshwa n'umuyobozi waryo ariwe Karaveri Hakizimana ngo barakeneye imashini nyabwonko 30 kugira ngo abanyeshuri bo mu gisata ca informatique bige neza. Bitanda bigerekanye lits superposé 50 hamwe ndetse na matela 100. Uwo muyobozi akavuga ko bamaze indwi 3 bagerageza gusudira bitanda bihasanzwe kugira ngo abanyeshuri baronke aho bakika umusaya. Naho aboneraho gutera akamo leta kugira ngo haboneke ibikoresho bikenewe cane. Umuyobozi wa lise Kayanza agira ati nubwo ibibazo bihari abana barabandanya neza ivyirwa kuko ngo n'abigisha 4 bagiye mu bindi bikorwa barasubirijwe n'abakoresha bushake 4 bitwara uburyo bwinshi ariko harabamwo kwitanga kugira ngo ivyigwa bitange neza. Ari kandi mu kiganiro twagiranye kuri uyu wa 2023 gitugutu uyu mwaka. Umuyobozi kandi akaba asaba leta y'u Burundi kugerageza kongereza amafaranga 1000 kuri 2 ku mafaranga y'amarundi umunyeshuri agaburirwa ku munsi, ahubwo akwira 3000 by'amarundi kuko ngo ku masoko ibifungurwa byarazimye kandi urwaruka
rutegerezwa gufungura kugira ngo rukure neza. Ibyo rero bikaba ari ibyashikirijwe n'uwo muyobozi w'iryo shure rya Lycée Kayanza. Reka rashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twariko turashikiriza kuri iyi saha. Tube dusozera ngaha, turaza gusubira mu kuradaza kugezweho no gufyonda suivre ndetse na partage mutibagiye na sabone.